Yesu Kristo ashimwe cyane. Dusangirire amajambo dusanga mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Yohana igice cya 20 umurongo wa 21 haravuga ngo Yesu yongera kubabwira ati amahoro abe muri mwebwe nk'uko data yantumye niko nanje ndabatumye. Dusangirire ijambo rivuga ngo ntiwigungane amahoro. Ku mugoroba w'umunsi wa mbere w'iminsi indwi Yesu amaze kuzuka yiyeretse abigishwa biwe abasanze mu nzu aho bari biyugaraniye kubwo gutinya abayuda. Arabaramutsa ngo amahoro abe muri mwebwe. Vy'ukuri nta mahoro bari bafise kuko bari buzuye ubwoba kubwo gutinya abayuda. Hanyuma Yesu arabona yuko batamumenye, abereka ibiganza vyiwe, abereka n'inkovu yo mu rubavu. Bamaze kubona ko ari umwami Yesu yazutse mu bapfuye, baranezerwa cane. Vy'ukuri amahoro ashitse n'umunezero ushitse biva ku mwami Yesu yazutse mu bapfuye. Arongera arababwira ati amahoro abe muri mwebwe nk'uko data yantumye nanje niko ndabatumye. Ndabibutsa yuko imbere yuko abambwa, usomye muri Yohana 14 umurongo wa 27 Yesu yari yabwiye abigishwa biwe ngo amahoro ndayabasigaranye, amahoro yanje ndayabagabiye, kandi sindabagabira nk'uko abisi bagaba. Imitima yanyu ntihagarare kandi ntitinye. Yesu yarazi neza yuko niyamara gufatwa akabambwa abigishwa biwe bazogira ubwoba bwinshi bagatinya. Nico gituma yabibabwiye imbere, arabavuga ngo amahoro yanje ndayabagabiye kandi imitima yanyu ntihagarare ntitinye. Ariko aho yabasanga muri cya cyumba aho biyugaraniye bari batinye ivyo yababwiye, ivyo amahoro yabasigiye byari byagwijwe n'ubusa. Ariko rero Yesu arongera arababwira ngo amahoro yanje abe muri mwebwe. Yarifuza rero yuko ayo mahoro bagenda bakayashira batayafise. Erega aho hanze hari benshi batagira amahoro. Wewe waronse amahoro, wizeye umwami Yesu ukagira amahoro yiwe. Nagira ndagusabe ngo usohoke, ntiwigungane ayo mahoro, uyashira batayafise. Kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza bitanga amahoro, kuko Yesu niwe mwami w'amahoro. Sohoka hanze rero, ntiwigungane amahoro yaguhaye, uyashira abandi batayafise. Si ivyo gusa, yifuza yuko ayo mahoro bayashira abandi bafise inyifato nk'iyo yari afise. Nico gituma yavuze ngo nk'uko data yantumye niko nanje ndabatumye. Yari mutumye ngo aje gukorera abandi. Yifuza ko intumwa nazo zigenda zigakorera abandi, kandi Yesu ahageze hose yabakorera ivyiza. Yifuza ngo nabo bagende bakorera ivyiza abandi, kandi ikindi naco yaje gushitsa ubugombe bw'Imana. Yifuza ngo nabo aho bagiye hose bazokora ubugombe bw'Imana. Ubwo butumwa bwiza na twebwe n'ubwacu, amahoro ari muri twebwe. Abakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza, ayo mahoro ari muri twebwe. Nituyigungane, dusohoke tugende tuyabwira abandi. Niko kuvuga ubutumwa bwiza tububwira abatarakira Yesu. Bamaze kumwakira kubera ari umwami w'amahoro, amahoro azoba muri bo. Hanyuma tugende dufise iyo nyifato nziza dukorera abandi. Nuko umwami Yesu abahezagira.